Bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije, atanze bwakeye bivana naho muherereye ndetse na mwiriwe. Rero nk'uko mubizi abakunzi bacu, twobanza kubashimira nk'uko mudahengeshanya kubana natwe ku biganiro vyacu tubashitsaho vya buri munsi, uko igihe kigiye tugenda tubagezaho bivanye n'ivyo twabonye canke twabonye bifise ico bimaze. Rero nk'uko mubizi ishene yacu yitwa Magagi. Magagi rero ni agasozi, kari mu komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga, aho kari ku mitumba ibiri, umutumba wa Kabira n'umutumba wa Mihigo. Igice kimwe gisa n'ikiri imbere, gisa n'ico arico twabonye hanini, kuko uyu munsi twashoboye kugashikaho, dushikaho kari twafashe amafoto ari kure ku umwanya bitabidukundiye. N'agasozi keza cane, agasozi kari nkuko kahani imbibe kagabura iyo mitumba ibiri wa Kabira na Mihigo, tavuze yuko impera iyo gaherera hariyo n'undi mutumba wa Gakoni. Rero nkuko muzi ishene yacu yitwa, twarose umuntu azoshobora kutuyagira akatubwira aho iryo zina Magagi ryavuye, uko vyaje. Turabasezeranya yuko mu biganiro vyacu bikurikira ko tuzobagezaho inkomoko y'iryo zina ry'ako gasozi ariyo Magagi, impamvu Magagi ico arico, tumenye vyinshi bitandukanye. Rero murabona abakunzi bacu nkuko namwe mutahengeshanya kubana natwe, twari tubona ati mbe nkaha urabona n'ahantu ku musozi hagatiwe n'ibindi bintu, hari ibiti, hari ibintu vyinshi bitandukanye, ko nko mu gihe vyogenda neza ko twoshirayo ishene, ibiro vyayo umuntu yitwa nyene ko ari ishene ya Magagi Burundi, isanzwe nyene iri ku musozi wa Magagi. Vyoba ari ibintu vyiza cane, sinzi nkuko mubibona namwe ko harico mubona. Rero ndizera yuko tuzobagezaho bitandukanye, bamaze kuduha imvo n'imvano y'iryo zina ry'uwo musozi bita Magagi. Rero mukaba mubona yuko ari ahantu heza cane, aho twafotoye turi hakuno yawo. Murabona aha twari sinovuga ko ari umusozi, twari ku gasozi canke ahantu duhagaze ahantu hitwa mu Gakona. Rero nkuko namwe mudahengeshanya kubana natwe, ndizera tugiye kuzobakorera neza, tuzobereke imvo n'imvano. Ufise ico ashobora kuvuga ati yozosanga muri ico kiganiro, yogira muri comment hanyuma tukazogikorerako. Rero bakunzi bacu nkuko namwe mudahengeshanya, natwe ntituzahengeshanya gukomeza kubagezaho bitandukanye, dusaba ko utaragira subscribe ko yoyigora, kuwayikoze nawe agakomeza akagira comment, share kugira ngo bibandanye bishike kuri benshi, bibonwe na benshi. Murakoze cane. Rero tukaba tuzokibagezaho mu minsi itarambiranye, tumaze kuronka utuyagira imvo n'imvano y'uwo musozi. Rero nkuko twabibabwiye, tuzakomeza kubagezaho bitandukanye. Mwumva yuko ico biganiro kizoba ari nka documentaire y'uwo musozi, aho n'ibitandukanye muzoguma mubibona bitandukanye, aba ivyamamare vy'abantu mu bikorwa bitandukanye, aho byose muzoza murabigezwaho. Muze muhezagirwe, mugubwe neza. Ari umukozi wa chaîne ya Magagi Burundi. Murakoze.